Kongikicha tumye minduka nkitwumukunzi nimana ngeni mbabazi dawe wa twese nuko ruwiyambuye ubwiza bwose yambara umuvumo wose w'ububi bwanje. Kristo Yesu yankoze nabibereye narogopfa kubera ibyaha byanje, kubera amakuba, kubera imivumo, kubera imikoshi, kubera amakarande mabi. Niwe ya muje n'Imana ubu ndashima, ni Kristo umwana w'Imana niwe nizeye, ni Kristo yatubambiwe niwe nemera. Bakundwa b'Umukama muhumure, ubu turi abana b'Imana, uko tuzosa ni kurahishurwa, kuko turacyari ku munsi wa gatandatu mu minsi 71 y'amasengesho, turacyari ku munsi w'167 mu minsi na 68 mu minsi 365. Iyo ni weje urukundo rwawe Kristo, ubuntu bwawe bunera kukurata, kubyo wankoreye Mwami Imana no kubw'uyu mwuka w'abazima byonyine. Noera mu gitondo bukira sinobimara ibyo kuvuga ubwiza bwawe, ubuntu bwawe, impuhwe zawe, imbabazi zawe, ubudahangarwa bwawe, sinobimara. Nari mu mwijima ukabije, Kristo aramurikira. Nari mu mwanda ukabije, Kristo ankuramwo. Nari nduje nguyu mwumwa, Kristo araza ati ngwino cyane kibondo canje nkuruhurire. Nari nduje nguyu mwumwa, Kristo araza ati ngwino cyane mwana nkunda nkuruhurire. Nta mpamvu yo kwijogota mu mitima yacu, nta mpamvu yo kutavuga ubwiza bw'Imana. Ivyo utararonka Uwiteka bigufitiye mu kiganza kandi uri ku mugongo wiwe. Nta mpamvu yo kutaratubwira ndabw'Imana, ukwera kwayo niko kutugejeje kuri saa turi bazima. Bakundwa b'Umukama, ubu turi abana b'Imana, uko tuzosa ni kurahishurwa, turacyari mu rugendo rwo guhagarara neza mu masezerano yacu. More we wumva umutima wawe usimba, more we wumva umutima wawe wiraburaniwe, more we wumva gahinda mu mutima wawe. Warasenze nurishurwa, watanze kimwe muri 10 nurishurwa, bakwepfurije umugisha nurakuba, wararose barakurotoya ntibirakuba. Mu izina rya Yesu Kristo tuje kwakira isezerano risumba andi masezerano yose, tuje guhagarara mu kuri kw'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Izera bivuze
yavuze mu kigabane cya 44 ngo ngiki gihe cyuko umukama ashungura imihezagiro ku bwoko bwiyo ngo ubu nawe niwumvirize mwana w'Imana nzima ngo wowe musabyi wanje Yakobo we utarahindurirwa izina ngo wowe nyene Isirayeli nitore we w'umukama ahamagara mu ijwi kandi ukongera ukamumva. Tugire Kristo ngo nguku ko umukama avuze we yakuremye. Haleluya. Yaba waruzi ko umukama ari we yakuremye kandi kubwo mwanzuro wo yakuremye aragukurikirana akakwitaho. Yaba yatunguga umutima namanyanga ukora, yaba yatunguga umutima n'imyuka mibi ikwijiriye igukikije kwera gisokuru cyawe kiba, Imana iba yaraguhebye kandi waragiye nyuma y'icyanzo ibyo nyirukiyonera. Ariko umukama arakomeza agakoresha ububashe bwiwe, agakoresha ubutwari bwawe, agakoresha ubushobozi bwiwe kugira ngo ashobore kukuganya, ashobore kukurekipera, ashobore kukugarukana mu ruhongore. Ngo nguku ko umukama avuze we yakuremye akakubumba bumba ukiri mu nda akaba ari wagutabara, akaba ari wagutabara kakanu mugasulinya tuje kwakira isezerano rishasha. N'umunsi wa gatandatu n'ubuntu buzima uje kwakira, n'umunsi wa gatandatu n'impinduka, uyu munsi witandukanye n'umutima w'ubunyamaswa. Ejo mu ijoro twasozere ku ijambo rivuga ngo nutagira ukwigumya mu buzima bwawe nduzoba byawe n'Imana uzoburika ibyago, zobuganira mu bunyonyezi. Nico umwanditsi wa Abraham yavuze ngo mbese urinde wawe utemera guhanwa n'umubyeyi wawe, inde mubyeyi atwanwa n'umwana. Umwanditsi wa Abraham yaravuze ngo ngwiki ngo mwari mubizi neza yuko mu mibabaro ari Imana igomba kudutorera ngo ituduze grade. Yakobo niwe bishingire nawe umukama we yakuremye kandi ari wategereza aho gutabara. Ese mu mutima aho ururimbo ruvuga ngo ngwirigamana urugamba ni rwawe, ni wowe wakijije Daniyeli ukamukura mu rwobo rw'intambwe. Erega mana urugamba ni rwawe, erega mana urugamba ni rwawe, emubabyeyi urugamba ni rwawe, emubashonje urugamba ni rwawe, mubihebuye urugamba ni rwawe, mu bakobwa bawe urugamba ni rwawe, mu bahungu bawe urugamba ni rwawe, kwisi yose urugamba ni rwawe. Dushaka amahoro urugamba ni rwawe, dushaka imigisha urugamba ni rwawe, dushaka igikundiro urugamba ni rwawe. Erega mana, erega myeyi, erega mana, erega mana urugamba ni rwawe, ni wewe wakijije Daniyeli walamukuye mu rwobo rw'intambwe. Erega mana urugamba ni rwawe, erega mana urugamba. Ikisiga cyo kwijogota n'igihe cyo gutera rero yivuye mu ijuru, kinigihe cyo kumva ko mu gihe bashobora gutera impundu kubw'ugutabago kwawe. Daniyeli ari mu rwobo rw'intare, bari ku isi bose, abari hejuru y'ugogobo bose bari bazi ko zamukesha, ariko umukama ashirako nakaburo. Darius arawura maravuga ati Daniyeli muntu w'Imana ari we yamushaye mu rugogobo rw'intare. Wowe ukiriho nagira amabwira ko arafise ijambo rya nyuma ryo kumukiza mu bijanye n'ibyo ngakwezi, ariko Uwiteka aravuga ati wakigoryeho ekugendane n'abandi nawe ubikora. Imana nitagutera iteka ninda zogutera iteka, Imana nitagutera turwa ninde muntu ukomeye azoguteturura, Imana nitakubakira, Imana nitakugaburira, Imana nitakuvura, Imana nutayubahisha mu kanwa kawe, mu mvugo zawe, mu ngendo zawe no mu gukora kwawe. Umwana w'isi yararirimbye ngo igihe kirageze ngo iwacu bakumenye, reka igihe kigere mu ijuru bakumenye. Ni Imana y'ukugutabara niryo sezerano dufise uyu munsi ngo ntuti musabyi wanje Yakobo, wowe nyene Yeshuruni nitore. Mva mabwira impamvu Imana imubwiye ngo ntutinye, ubwo ngo nanje singiye gutinya. Bivuge ibi naho bihuriye n'amakofe y'umugabo wawe, ibi naho bihuriye n'abakubenga, ibi naho bihuriye n'abakwiba, ibi naho bihuriye n'abakuroga, ibi naho bihuriye n'abakinda, ibi naho bihuriye n'ubugwayi bw'umugongo bwawe. Reka mabwira akantu kamwe nta naho bihuriye n'ubushomeri bwawe.
nabihuriye n'imyaka yawe. No, ibi bintu nimubivuge. No, raspa, nimubivuge. Bicecekeshe. Umva impamvu Imana ivuga nk'uko ngo humure mwana wa jewe. Umva gatoya, umva. Ngo ngiye gukwiza amazi ahagadutse. Singekereza ko umuti wawe wagadutse, ikimenyetso n'ikikura hindagurikura bivamo. Urigishwa ni wumva. Niyo wumvise ntushaka kubishira mu ngiro waragadutse. Ariko Imana noneho rero kubera ko idasuzugurika, iravuga ngo n'icicumi cy'agashitsi niko yiza yavuga. Ngo n'icicumi cy'agashitsi ngo nzogihezagira kandi kizonaga. Yobu nawe aravuga ngo igiti naho cyo cyaratemutse, ngo ariko kikaba kikiri ku butaka, ngo gisubiye kikumva amazi, ngo coshubira kukama. Kinigihe canje, kinigihe cawe. Uyu munsi ntugusiga uko tomera ibyanka amasoro, ntugusiga uko tomera ibyanka ivyovyo, ntugusiga uko tomera ibyanka urubu. Tibikomeza. Mwene Sirake yarabivuze ngo birica, ngo ahubwo ngo kujya utinya inzoka, ngo kuko ubumara bwayo bukomorana, ngo bitinye kuko n'ibyaha birakomorana. Ngo Imana igiye gutambesha imigezi ahumye, ngo nzoshungurura umutima wanje mu rubyaro rwawe n'umuhezagiro wanje kuba gukomokako. Uri mu minwe yawe ntacyo yo kwinona, kuko muzigamye. Ngo naragwanya ndatsinda niko muriringi yavutse. Mbega Mana ko ngufise, icyo notinya niki. Kwiye gutinya ko ufite Imana. Ngo urubyaro rwawe, abana bawe, ngo bazotutuza hagati mu bwatsi burembye nk'ibiti by'imiharaba biri ku nkengera y'amazi. Kadusenga Imana. Ariko ndakubwira ko iri sezerano ryo kwakira imihezagiro y'umukama ushobora kuri kugwa ko n'ikintu kimwe kandi usenga wigora wisonzesha utanga icya 10 urubatse niwubatse ukuri kose mugabo wawe nyene n'abantu bakonona kusenga. Ngoma ndakubwira kantu kamukwiye kwirinda ko gashobora kuzibikirere ciza cyane. Ndaje nugira ishari mu mutima wawe, iyi migisha nimatagira by'umukama nyagira umuntu umwe aguhenda ngo uracakira na gatoyi. Nucakira uzobucakiye amawa, nucakira uzobucakiye inkota, nucakira uzobucakiye ugwembe, ndupfumbate ni wambariye kuzombariye kubinyabwoye. Birakuba bukamena ibanga mu bantu. Umva ingene Yakobo yavutse mu kigwani cya 3 yaravuze ngo buriya ngo kuyu ubwitonzi bwo mu ijuru ngo ko butandukanye n'ubwitonzi bwo kwisi. Mu zindi Bibiliya baravuga ngo ubwenge bwo mu ijuru ubwenge bw'isi. Ngo ariko nimwaba mufise ishari rirura mukagira n'amahane mu mitima yanyu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga ukuri. Bisigura iki? Iri sezerano ryo guhezagirwa n'umukama akaguhezagira uhagaze rashingiye ku kintu kimwe. Bibiliya iravuga muri Yozuwe 1:8 ngo nutahengamira iburyo canke bubafu ngukazingira mu izosi ryawe cakidede mwambara mukabaka niki yari yahaye dikabitegeko rya rudasumbwa ntuhenga mukuri kukabukuri egi kaba ego urukundo rukaba urukundo ni ukuvuga amahoro akaba amahoro ibyishimo ukaba ibyishimo gutanga ukaba gutanga kubara kukaba kubabarira. Uzowiriwe kuko ntibinakenewe kubihiga ko babigukorera, birakenewe cyane kubikora kuko ufite ubutunzi bw'Imana uri muri wowe arakomeye. Niko Yohani yavuze 1:4. Chamumva ko ari ibaruwa sibyahishwe n'inkuru nziza cyangwa ikete rya mbere ry'umutumwa Yohani kigwari cyakana mu rwaka kuko uri muri twebwe asumba bari kwisi, kuko ikiri muri twebwe gisumba biri kwisi byose. Nugira ishari ukagira amahane mu mutima wawe, ureke kwirata n'ukubesha kuko uzoba uri kurahonyanga ukuri. Uyu muntu ajye guhundwa umugisha n'umuhezagiro sumweranda numuyabyaha yababariwe. Suwababariwe burundu nukiri mu ntambara zo kugwana n'icangwa gitsinde. Suvuga ngo yumvwe. No. Gubwitonzi mwene ubwo suguru rukabuva mu ijuru. Ngo ariko nubwo kwisi nubuva kuri kamere y'abantu nubwo amashetani nugira